Itangazo. Twisunze itangazo ryo kuwa 15 mu kakaro w'ibihumbi 2022 ryahamagarira udushirahamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kuguranana mu gifaransa groupement financier communautaire, tukihweza kandi ingene utwo dushirahamwe tutubahiriza ingingo zitugenga ziri mu itegeko inomero ubusa rimwe agakwego 2018 gerekeye ibikorwa byo kuziganya no kugurana no gutanga ingurane ntonto mu bijanye n'ibyo turekuriwe gukora. Banki ya Repubulika y'u Burundi iramenyesheje abanyagihugu bose muri rusangi na cane utwo dushira hamwe ibi bikurikira: yandika mu banki nkuru y'igihugu y'udushira hamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kugurana natwo mu mugwi wa 4 rirahagaritswe by'imfata kibanza. Amadosiye yamaze gushika mu banki nkuru y'igihugu imbere yuko iri tangazo risohoka azoherahezwa. Udushira hamwe tw'abanyagihugu two kwiziganiriza no kugurana tumaze kwandikwa ni Banki ya Repubulika y'u Burundi duhamagare gukora ibyo amategeko aturekurira vyonyene, navyo bikaba ari ukwakira intererano z'abanywanyi batwo kandi tukabaha n'ingurane hisunzwe amasezerano bagiraniye. Ntagashira hamwe na kamwe ishira hamwe na rimwe canke umuntu numwe arekuriwe gukora mu buryo ubwo ari bwo bwose ibikorwa by'amabanki canke ivy'amashira hamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto atabiherewe uruhusha ni Banki nkuru y'igihugu. Uzofatwa yabirenze ko azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi agenga ico gisata. Iri tangazo ryagiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 31/0/2023 n'umuyobozi nkuru w'ibanki y'Igihugu. Murakoze. Twasaba Tonyo Nizigiye, muravuze ko hahagaritswe iyandikwa ry'amashirahamwe canke groupement zo ku rugero rwa 4 muri banki nkuru y'igihugu. Mbega gushika uno munsi abemerewe kuza kwiyandikisha bakimenyekanisha nk'amashami kuziganya no kugana n'ingero zingahe ko havuye mu rugero rwa 4? Ico gifatanye nuko mu itegeko rigenga amashirahamwe yo kuziganya no kugurana umenga ugo rugero rwa 4 rurimwo ubwo amashirahamwe yo kuziganya no kugurana ku rugero rwa 4 rurimwo. Mbega bica bigenda gute? Iryo tegeko rica rihinduka naryo kuvyerekeye kuziganya canke kuvyerekeye gusaba ingurane, abene gihugu barahimirizwa guhurumbira amashira hamwe ya vyemerewe ni Banki nkuru y'igihugu kandi asanzwe yitunganije kugira ngo abatunganirize neza. Rero igihe Banki nkuru y'igihugu ishiraho itegeko mu bihumbi 2018 hari hategekanijwe n'umugwi wa 4 ari utwo dushira hamwe mwavuze ngo vy'ibirimba canke iki arijo twita groupement financier communautaire, kugira ngo hariho nkuko mwavuze abene igihugu bamwe usanga biyungunganya hagati mu gihugu kugira ngo bahanahane hagati yabo ari association butontine bahanahana amafaranga hagati yabo ari amakotisation canke bahana ingurane ntonto bashobore kwiyungunganya. Ivyo navyo gasanga abahurumbira ayo mashira hamwe ari na cane abantu usanga bigora yuko bitura amashira hamwe yarasanzwe hari kuko nama microfinance yandi arahasanzwe n'amabanki arahasanzwe. Rero koko twarabonye yuko hariho abantu ku bwinshi bahurumbiye iyo kategori nshasha yari isizweho na Banki nkuru y'igihugu ku buryo na zimwe muri izo oye zamaze no kugira n'umugambi wo kuduga mu rundi rwego rw'ama microfinance kugira ngo ashobore gukora n'ibindi bishora byari biwujijwe kuri iyo kategori y'ama microfinance aje mu yandi makategori y'ama microfinance yisununuye. Rero turavye ukuntu aya groupement financier communautaire
kuri uno munsi asanzwe yitunganije, na cane cane turavye utunenge tumwe twasanze ayo amaguma financier communautaire amwe n'amanama yagirishijwe n'Ibanki Nkuru y'Igihugu. Iyi ngingo yafashwe kugira ngo Ibanki Nkuru y'Igihugu ibanze itunganye neza n'uwo mugwi, kugira ngo niyo migambi abene igihugu bayishiriyeho ntidusange turiko kugira ngo Banki Nkuru y'Igihugu ishobore kubafasha no kubandanya batera imbere mu kuva novuga muri informel baja muri formel, mugana cane cane hisunzwe amategeko. Rero hariho tunenge novuga yuko hariho bimwe byakogwa bitari byemewe n'amategeko. Ivyo navyo hakaba hari amanama menshi yagirishijwe na Banki Nkuru y'Igihugu kugira ngo tubahimirize bashobore kureka kurenga ku mategeko. Ivyo navyo rero ni navyo vyatumye uno munsi Ibanki Nkuru y'Igihugu ifata iyi ngingo, kandi twizera neza yuko ayo mashirahamwe tuzobandanya tuganira nayo kugira ngo ashobore kubandanya akora umugambi wo guhuza abanywanyi bayo ariko akurikije amategeko.